Nagize mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Nitwa Nibaruta Mediatrice, nize ibijanye n'inyifato. Tumaze imisi tubagira coaching kubijanye no kwiteza imbere. Umunsi turabira hamwe ibintu psychologique bishobora gutuma umuntu adatera imbere. Inyifato zitanu zishobora gutuma umuntu naho vyogenda gute adashobora gutera imbere mu gihe azigira. Iya mbere, kugumushira kimwe ikintu wagomba gukora ukagishira ejo hirya ejo finalement ugasanga imyaka yaraheze utagikoze. Ikigira kabiri, ukugira amakenga, doute. Igihe ugomba gukora umugambi, ivyiyumviro vy'ibidashoboka, vy'ibitagenda neza, vy'ingene bizohomba bikakuzura. Ikindi kigira gatatu, kutiyemera. Ukumva umengo abandi bose barashoboye havuye mwo wewe. Ikigira kane, ikintu c'ukwanjanja, ugasanga n'umuntu yariko arakora ikintu agikora arembasa atabirimwo nyene 100%. Ikigira gatanu, kudashobora gufata ingingo. Ukabona ibintu wokora mugabo bikakunanira ingene ufata ingingo. Izo nyifato zitanu uzifise ntibishoboka gutera imbere. Alors, ni vyiza rero ko umuntu atera imbere. Ni vyiza kuronka amafaranga, kuko amafaranga n'ibimari vya vyose. Ufise amafaranga basha, ufise amafaranga ufise ibintu vyinshi vraiment. Alors, nukuvuga yuko izo nyifato rero tugomba turabire hamwe ico zivako. Mbega ni wawe umeze gutyo, ushobora kuba ufise depression cyangwa ufise anxiety. Anxiety murashobora kuja mu publication twagize harimo ibimenyetso vyerekana ko umuntu afise anxiety cyangwa afise depression. Alors, ni uko ufise izo ngwara zibiri. Kuko abantu umuntu ashobora kubona atari karavansa mu buzima akimva ati none ko jivyo nategereza gukora vyose mbona umengo amatu yose yarahari kugira ntere imbere kwereka ntatera imbere. Ugomba kuraba ingene umeze, ingene umerewe. Alors, ikintu cambere ukwiye gukora rero mu gihe ufise bene izo nyifato, icambere urashobora gukonsulta mu gihe biri grave. Bitari grave urashobora gufata ingingo rero ati rero je ngoma ngire ligne de la vie. Musanze gituma umuntu afashora kwimvira gukora ikintu ntagikore biravana na intérêt. Ambega abona ico kintu agomba gukora mbega kiramuzanira inyungu kanaka muri uwo mwanya nyene. Ibintu dukora kenshi nibituzanira inyungu ubwo nyene. Inyungu zizoza wakoze haheze igihe. Bisaba patience. Ikindi akwiye gukora ni kugira ama objectif ari clair. Ngomba ndinde shoboye iki, ngomba gushikahi. Hamugashubira ama objectif. Kuri uyu myaka mfise imyaka 30 par exemple, cyangwa mfise imyaka 25, ku myaka 27 nzoma maze gukora ibi. Mu kwezi gukurikira nzoba nakoze ibi nibi. Kandi ivyo bintu ukabikora, prends le courage kubikora. Bikore, utabikoze ntiyabikoze nyene. Utabikoze ntiwamenye ko bitogushobokera. Bije comment now. Kandi kugira ngo vya vyumviro vy'amadute nibikuzure, tanguza umutahe muto ugenda uraduka. Alors, ubuzima ni nk'ubwato. Ubwato rero ushobora kubishira mu kiyaga ca Tanganyika ngo wicaremo cyo wimvira ko uzokwisanga muri Tanzania canke muri Congo. No, ubwato usaba ko usoza kandi ugasoza uja muri direction ushiki ushaka kujamo. Swat muri Congo, uje muri Congo, swat uje muri Tanzania, mugabo usoze. Ubuzima nuko umeze. Kora dukore amafaranga azoza nimba yaraje ku bandi bantu nawe bazoza. Kora, shishikara. Ugiye mu kintu, ukoze ikintu, kora ikintu n'umutima wawe wose n'ivyumviro vyawe vyose ubihereremo. Nico kintu kizogushikana kure cyane. Alors, tumaze kwitwararika ibijanye na discipline canke n'ingene dutonde ku bwonko bwacu, twikingire. Hari abantu bari toxic, hari abantu mubwiye umugambi akubwira ibitagenda, birinda abo bantu. Hari amakuru ivyo twumviriza ukaza wumva ukuru ibi inyene bigenda neza, igihugu cyo wavukiyemo kimeze uku, mu Burundi nibatera imbere canke nyene oya baratera imbere mugabo. Hari abantu bafise inoti ngaho hanze kandi ababonye barakoze barakora. Rero reka tubijeko tubikore courage cyane, nimba hari ibintu utarashikako uzobishika.